Ishirahamwe rijejwe gutegekaniriza kazoza abakozi INSS ryaratanze ubushimwe kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 20 ruheshi kubimenyesha makuru bitanu vyitanze gusumba ibindi mu gukora amakuru n'ibiganiro kubijanye no gutegekaniriza kazoza abakozi mu mezi atandatu aheze y'uyu mwaka. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe INSS Emmanuel Miburo akabashima ivyo bimenyesha makuru akavuga ko kabiri mu mwaka INSS izoza irarimbura aho ico gikorwa kigeze, agasaba ivyo bimenyesha makuru kongereza inguvu muri ico gikorwa kugira ngo igihugu n'abene gihugu batera imbere. Nyakubahwa umuyobozi w'ikinyamakuru Nderagakura, umuyobozi w'ikinyamakuru Agaseke, ikinyamakuru Rema FM, ikinyamakuru Muco FM, nyakubahwa wahagarariye umuyobozi w'ikinyamakuru Bonesha, banyakubahwa banyamakuru, namwe banyakubahwa dusanzwe dufatikanije mu kurongora rino shirahamwe tugira amahoro. Ikidukoranije hano n'umugambi w'igihugu. Umugambi w'igihugu mu Faransa twahaba twita tuvuga ko ari la promotion de la protection sociale. C'est un programme, il y a un programme yitwa la promotion de la protection sociale par l'implication des médias, change à travers les actions des médias. N'umugambi rero komeye twazi ko turiko hafi kuzoheza imyaka ibiri turimwo ivyawo murawuzi, ariko rero ko umugambi watanguye mu bikorwa shirahamwe risanzwe rijejwe ivyo sistema byo gukingira no gutekaniriza abakozi akazoza n'ashirahamwe rimaze imyaka myinshi, byabonetse yuko abantu benshi muri kino gihugu cacu by'ukuri ivyo bazimwo ari bikeya. Oro ni byabo ni ikintu gikomeye cyane, burya ibyo bita protection sociale cyangwa sécurité sociale ni ikintu gikomeye cyane, kuko burya ico bisigura bivuga ati umwene gihugu wese ategerezwa kubaho, ateza kuronka lo minimum kugira abeho. Nukuvuga yuko twemeranije ko mu mwaka tuzoza tugira imibonano ibiri INSS ifatanye na CNC bategure bahamagare abarongoye ibinyamakuru n'abanyamakuru dukorana ni 30. Abo rero dutegereza kwama tubonana kabiri mu mwaka avec des objectifs. Ya mbere no kugira système tugire evaluation y'ikivi turiko dusangiye. Ica kabiri no kugira tugire renforcement des capacités. Le monde évolue, la protection sociale évolue, itangazamakuru canke itangazamakuru appliqué kuri protection sociale évolue. Uba rero iyo duhuye hama hari ivyo ibintu bibiri dutegerezwa gukora. Hanyuma ikindi twiyemeje kandi tugerageza nuko quand même twoza turagerageza kuraba eske hari ico twokora kugira justement ivyo binyamakuru n'abamenyesha makuru babone nabo ko tubona ivyo bariko barakora. Twaza tuvuga ati tugize Imana n'imiburi nka rimwe mu myaka ibiri tukaronka agashiruka bute tugatange. Ivyo navyo biri mu byo twiyemeje muri ayo masezerano. Muri rusange turakenguruka, ariko hariho ikindi twimirije kuzokora ntavuze. Turafise naho tutaradesida na CNC turibaza après mi parcours yuko ibinyamakuru vyose tutazobandanyana. Oya tuvuga ati muri ivyo 20 na bingahe twarabonye systema ivyo turi kumwe. Voilà, ico ndirafata ingingo, ariko turashobora kuzovuga tubu tubandanya niki.
umumenyesha makuru Emerine Shimirimana wo muri radio Bonesha yabaye uwa mbere arashimira ishirahamwe INSS akanavuga uko yabigenjeje kugira radio Bonesha ibe iya mbere. Ndagenda bashimire cyane nyakubahwa umuyobozi kuno muteye iteka igana mvuga make yanangure twebwe muri radio Bonesha igihe mwatanga ubushimwe twabaye abanyuma nagiye nyuma cyane tubwira ngo radio Bonesha ni yanyuma twaramaramaye jena directeur wanjye directeur yaciye yananije cyane tugenda turamaramara hanyuma jena directeur wanjye yagoheza gigwa aranyumvira ndamwumvisha ndamubwira ibyo twize Gitega ndamubwira ati namwebwe bari bavuze yuko bazobatumako bakabigisha ndazi yuko uzoteba ukanyemerera hama nanjye nakora ibyo biganiro yaciye niwe yaciye kumubwira ati nubwo jya kukiva icya mbere tangura muri agasport ka INSS duca tukajya turagakora amajambo y'ibyo twayikuriye mu mutwe turagira nyine agasport kugira Olivier yarakumvirije na Monsieur Bitinara kamurungikiye nitwe twakikuriye mu mutwe n'ubu niho kariko karasamirana imbere n'inyuma y'amakuru mu Kirundi mu Giswahili no mu Gifaransa ivyo rero byaranteye intege cyanavuga rero ngirakibandana cyandasaba muri INSS ndakeneye abantu batandukanye tuza turakorana umushinga ntayo Olivier yaciye azana abantu ngira arambwira ati uno munsi tuza gukorera kuri iki iyindi tuzokorera kuri iki kenshi twaba turi kumwe na Madame Aniseta ndabona ni benshi bari ngaha abo twakoranye ni benshi barashika 8 abo tumaze gukorana muri radio Bonesha barashika 8 rero bicabirantu ntege cyanda turavugana n'abandi dukorana mu service atandukanye bakagira amareportage uko tugira amareportage niko twakwiza n'ibiganiro uko tuvise ibiganiro nako ngenda bivuga ngo tujamo ndabera ko cyose twamenyesha rero ko muri ivyo bimenyesha makuru bitanu radio Bonesha FM ariyo izubwa mbere ya kabiri akaba ari Agaseke FM ya gatatu ikaba radio Nderagakura ya kane ikaba Umuco FM ya gatanu ikaba yabaye radio Rema FM